Igihugu c'u Burundi kino gihe kigeze aho umwasi ashaka mu bisata vyose. Ubuhanuzi butandukanye buramaze gukorwa, ariko leta iguma yica inzehe. Uno musi tubazaniye Dr Guillaume Nkengurutse, umuhinga akongera akaba n'umwigisha w'ivya politike kuri kaminuza. Aravuga ati leta nivyemere ntiyishoboye, ati kanatsinda nta n'igihugu na kimwe cishoboye, ati niyemere ikore ivy'isabwa hanyuma isubire ironke imfashanyo, isubire ifashanye n'ayandi makungu. Aha mu vy'isabwa harimwo iki? Harimwo kubahiriza agateka ka zina muntu, harimwo nuko yoganira nabo batumvikana kugira ngo ibintu bisubire bigende neza. Leta imaze kugiranira amanama atari make nabo bafashanye canke abo bayifasha, ariko imvugo iguma ari yayindi, ivyo bavuze ntivyigera bija mu ngiro. Kubera iki? Kubera leta iguma itera igere itagomba gushira mu ngiro ivyo bayisaba, bigatuma umunyagihugu nawe agoka. Reka rero twumvirize n'ubuhanuzi bw'umwigisha wa kaminuza mu vyigwa bijanye na politike, akaba ari Dr Guillaume Nkengurutse. Ivyo biyago bagira bimaze kuba incuro zirenga zitatu kuva mu 2020, ariko haguma havugwa ya majambo nyene. Ico turindiriye cyane cyane sayo majambo yo kuvuga ko bayaga neza yuko biteguye. Uno munsi kicihuta uravye ubuzima igihugu kigeze, nuko turengera urwego rwo kuvuga amajambo ivyo no kwita ama principe, hanyuma uko gufashanya tugasubira mu bijanye n'uburyo bufasha leta y'u Burundi. Ugufashanya kugasubira hagati ya leta y'u Burundi n'abayifasha, kuko ntiharagera aho tubikurako. Aho rero bakubwiye bati banza wubahiriza agateka ka zina muntu, banza uganire canke banza wicare hamwe nabo mutumvikana, ntibaba bakubwiye nabi. Nkagira nti cane abo bategetsi abo izo ndongozi ku ruhande rw'uburundi ziganira nabo base zirategerezwa kutubwira vy'ukuri igituma bitarenga, kuko uriko urabiraba urabona yuko hari ahantu bigera bigahagarara. Nibiki bituma badashika kuri urwo rwego rwo gusubira gufashanya muri ivyo bijanye n'uburyo? Inzitizi usanga ziri aho nyene. Muri ivyo bijanye no kubahiriza agateka ka zina muntu, ivyo bijanye no gukomeza ingendo ya demokrasi mu gihugu, ibijanye no gukomeza ingene dutunganije uburyo igihugu kiba gifise. Kuko mwarumvise kuva mu 2020 ku rwego rw'iwacu, ku rwego rw'Uburundi, indongozi zisiba kuvuga ko hariho ingendo zitabereye mu bijanye no gutunganya nk'ibijanye n'ubutunzi. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka, haraje dayimoni mbi. Baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kuba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire. Kuri ivyo vy'agateka ka zina muntu, ego intambwe ziriho, mugabo hama hariko haraza utuntu duto twerekana ko umengo turiko turasubira inyuma. Vy'ukuri harakwiye gushiramwo inguvu mu bintu bijanye no gutunganya ingene uburyo buke dufise tubukoresha. By'ukuri tukaba turabe ko uburyo bugenewe igihugu butumbera bene Burundi, butumbera abanyagihugu. Ico ni intambwe ya mbere. Ivyo bijanye n'agateka ka zina muntu navyo nyene ntihabuze ivyokorwa. Mugabo ivyo ni ibintu kenshi bikunda kuyagwa ko ugasanga iyo bariko baravugana nabo bashaka gufasha Burundi barashoboye kuronka aho bahuriza. Mugabo nk'ico kijanye n'ingene dutunganije ingene dukoresha uburyo dufise, ico namwe murumva ko kigoye.
kuko kugira urungike amahera ushira amahera muco no kwita nka system mbere nuko haba hari umwizero yuko amahera azakoreshwa neza. Uno munsi kwikwiza ku gihugu ni vyiza, ariko uno munsi mugende murabe kw'isi yose nta gihugu na kimwe gishobora kuvuga ko cikwije, ntibikunda. Gacura garuka rero ku gihugu cagiye kiragira ibibazo kuva kicikukira nk'iki gihugu cacu. Uno munsi kwikwiza hamwe tudakeneye abandi bashobora kuza kudushigikira, nibaza yuko twoba turiko turihenda cane. Uburundi ntiburagera aho tuvuga yuko twikwije tudakeneye abandi bantu. N'umutunzi arakena agasaba ko bamutiza urushinge. Mbega kuvyerekeye ivyabaye mu 2015 abantu bagahunga, Dr. wewe abivuga kwiki? Kwiguma ivuga iti nibaze tubacire urubanza, nibaze intahe ibakubite mu gahanga. Mbega Dr. wewe avyumva gute? 2015 harabaye ibintu bibi cane ku gihugu kandi bikorwa n'abarundi. Bigiheza kuba umuntu arashobora gutegera agashavu, umuntu arashobora gutegera n'ingendo zimwe zimwe z'indongozi hagira kuri imyaka 10. Ivyo vy'ibihumbi 2015 bibaye, harageze yuko abantu batangura kuraba ivyo vyabaye 2015 bakavyegerayo gatoya mu kubiraba, kuko abo bantu bategerejwe kuba mu mahanga kubera ivyo bashobora kuba barakoze. Iruhande y'ivyo vy'2015 usangamwo hari abantu bashobora kugira ico baterereye mu kubaka igihugu c'uno munsi. Boraba inzira ibereye, kuko ugiye kuraba muri kahise k'ibihugu vyose, vy'umwihariko ibi bihugu vyacu mu karere k'ibiyaga binini, ni gake igihugu citunganya kigakomera kigatera imbere mu butunzi, muri politike, mu mutekano cane cane iyo gifise bene co babaye mu mahanga atari uko babise. Ati ni gake igihugu gishobora gutera imbere, gishobora kugira umutekano, gishobora kugira impore iyo hari abaco bari inyuma y'igihugu, kandi bakaba bari inyuma y'igihugu atari kubera babigomba bavyishakiye. Majambo wavyanka wavyemera, abo bantu bategerezwa kugaruka ku neza canke ku nguvu. Rero naka kaba CNDD-FDD nyene bari ku butegetsi baragiye bahunze baja mu mahanga atari uko bavyigombeye, n'abandi rero niko bimeze. Ariko kino gihe si nguvu zari zikenewe, hakenewe umwumvikano. Si ubutungane ni kimwe, ariko no kurondera amahoro n'ikindi. Kandi ivyo rero nivyo ari bishasha mu ngendo y'igihugu cacu nk'iki c'u Burundi. No muri kahise abantu baricaye hamwe. Barundi kazi, umviriza iri jambo, iyi ni impanuro nziza. Ati baricaye hamwe bagira ibiganiro. None muri uyo mwanya iyo baciranira imanza bati mwebwe dutegerezwa kubashira imbere y'intahe, abandi nabo bati natwe tubwirizwa kubashira imbere y'intahe, vyari guherera he? Bararaba hagati yo gushira imbere ubutungane bwuzuye bwugaye n'amahoro, ico hitwamo baca baraheza, ico bohitamo baca baraheza bahitamo vy'ukuri ubutungane ariko bushingiye mu kurondera gukomeza amahoro, ibi bita justice transitionnelle. Voilà, ukuri ni kumwe rudende, kuguma kugaruka hahandi, kuguma kugaruka muri vya biganiro, kwa kwicara hamwe, kwa guca bugufi, abarundi tukicara hamwe tukavugana duti iki kimeze nabi, iki twogitorera inyishu uku, hanyuma tukumvikana, abari nyuma y'igihugu bagataha nabo bakubaka igihugu. None ubu CNDD-FDD iracarindiriye ubundi buhanuzi. Abanyapolitike baravuze, abakozi b'Imana baravuze, abahinga baravuze, abanyagihugu baravuze. None bagabo, na wa mugani wa kera bavuga ngo uvumwa na benshi ugatota,
ntugishoboka. Reka tuje muri FNL naho twumve Jacques Bigirimana iryagona nawe nyene aramaze kubona yuko ibintu bicika, aramaze kubona yuko ibintu vyabaye ndase, nawe nyene agira ati ebagabo CNDD-FDD niganire. Usabye leta gufata ingingo za politike zotuma ababene wacu b'abarundi bahunze Uburundi bikunde batahe. Turazi neza ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza intwaro 2015, ariko naho bimeze uko ntitwobigumiza uko. Dusabye leta ko yogira imbabazi kugira ejo turabe yuko amakungu na cane cane aba basanzwe bafasha Uburundi bavuze ngo baradukuye kw'ibihano, mugabo mu vyo ku munwa gusa, ibihano mu vy'ukuri bikaba bitaratuvako. Vyaragaragaye neza yuko bumviriza batega amatwi ababene wacu b'abarundi. Ati biragaragara yuko abo dufashije bumviriza abo tutavuga rumwe, abatavuga rumwe na leta. Mu yandi majambo avuga ati leta yoca bugufi ikaganira n'abarundi bose, hanyuma igihugu kikogorora kigasubira ku murindi w'iterambere. Ubu baba abanyapolitike bose, baba abakozi b'Imana, baba abanyagihugu, abatarahanura CNDD-FDD ko yogira ibiganiro maze igihugu c'u Burundi kikogorora kikava mu bibazo. Nabo bantu bose ga yemwe bariko basaba ibiganiro, no kuvuga ko bose banka Burundi, no kuvuga ko CNDD-FDD ikunda Burundi kubasumvya gushika yaho yodadaza kuja mu biganiro. CNDD-FDD yodadaza ntiyemera ibiganiro, nuko yokwemera hakabaho ibiganiro. Ni hehe abarundi boronkeramwo inyungu? CNDD-FDD itagize ibiganiro niho boronka inyungu? CNDD-FDD yemeye ibiganiro niho boronka inyungu? Aha nibaza yuko namwe murakuze murumva igikwiye. Iyo uhanuwe n'abagabo bose iyo bava bakagera bate mugabo kora iki kugira ngo iki kigende neza, ukavyanka ibikuba ko mu nyuma baraduza amaboko bateye twari twamubwiye bati agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona, aho biba vyagucankaniye ko ataco ukicokora. Ubuhanuzi bwose buramaze gukwira. Ubu hasigaye yuko abarundi muri rusangi bifatira kino kibazo mu ntoke maze bagatuma umuti uboneka. Komantaza umutima ukudadaza ntaco vyama biviramwo uriko arabikora, ahubwo vyama bimuviramwo ukwicuza. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Muzirikane yuko atakindi kintu kizokiza Uburundi atari ibiganiro, atari uguca bugufi tukicara hamwe tukaganira.